Hoje tugeze aha Ilise Kigoma ae Kigoma eka tutigite wisava meneke. Ladies and gentlemen, wow. There's something about this girl, man. From around my way. Every time I hold back your feelings, you just won't say. But when I finally found the words to say. Hi guys, hello. Welcome to my YouTube channel. Mori, hi. Why? Twajanye beg. Zagima. Bon, turagiye muri voyage. Vuga hi, welcome to my YouTube channel. Oh, welcome to my YouTube channel. Yes. Mr. Tubaneneza. Vuga hi, welcome to my YouTube channel. Hi. Hi everything. Hi everyone. Hi very much. How are you doing? Hi, welcome to my YouTube channel. It's my time now to go up. Welcome to my YouTube channel. Après tout, it's my YouTube channel. Bariko baraba hamagarirako. Sivyo. Alors, karibu muri vlog yanje yo kuja muri Tanzania. Comme vous le savez, abantu bakurikirana channel yanje ya Ozirakoze nkunda kugira ama vlog surtout yo na voyage natembereye nkabereka ahantu natembera go dutemberane n'abakunzi banje. Sivyo none. Alors, ukurere ni kurugendo rwacu rwatanguye twahereye muri Yaga turagenda duca mu Rumonge. Abantu muzoro bagye mu Rumonge murazi ngene rimeze, ariko ubu unyene baza ko semye kubera ko ari muci riragendeka même si ari ivumbi. Comme conseil, ugira uce muri rirya barabara uzo kwitwaze agafuka munwa, kubera ko abantu muzi twiganje murumva ko gushika ni sanda chapse grippe, même si nashikiye mu bitaro maze kuvayo. Alors iyi voyage rero twajanye n'aba influenceur Kigoma, ngerageze kubavuga amazina umwe kugira ngo mushe kubamenya, abatashobora kwa abo mushaka kwa mutaramenye mu bamenye. Alors twari aba influenceur 10, kangerageze kubavuga amazina kugira ngo naba mutamenye mubamenye. Uwa mbere ni jewe Ozirakoze, uwa kabiri ni Angelo Rio, muramuzi atamba kuri TikTok, uwundi ni Tubaneneza, na Jami benshi bamuzi kuri X cyangwa kuri Twitter. Hariho DJ Philbite, hariho Mr Mbona nawe ari beaucoup plus kuri TikTok, hariho Simbizo wasema Vumba abamuzi baramuzi, hariho Kerina no muririmvyikazi akaba no mu influencers kuri surtout kuri Facebook na TikTok na IG. Hakaba hariho na Gina nawe no mu influencers kuri TikTok afite plus de 50 bamukurikirana. Hariho na Delicia ari cyane gose kuri TikTok na Instagram. Donc aba mutamenye murabamenye. Alors atwa twaciye kuri Blue Bay gufungura, bien sûr abanzi baranzi ko je mbonye amazi. Chabo mu bebe mwana wa 2 ans. Nishobora guhera ntagiyemwo, ntibibaho. C'est pour cela qu'on m'appelle sirène. Même si je sais pas nager comme une sirène, moi j'aime l'eau. Bon voilà. En tout cas murabizi ko urugendo n'inzara ni ibintu bidahuye. Rero fallait manger d'abord imbere ko tubandanya urugendo ruja muri Tanzania, kubera ko apparemment c'est loin, c'est pas ici, c'est hafi. Ako nyene c'est loin kuri jewe ko ndumunebwe ama voyage. Banovmenga no guruka nka chance shikira ahantu bwo nyene ntarenze kugira voyage. Ariko iyi voyage yari tesa kubera ko twagendera ku nkengera z'amazi mana. Namasenga iri babara nibaheza kuri kora nzobora mfata voyage ngiye gusa kurabika burimbo atakindi kintu kintwaye. Alors ahani Nyanzarake, ku bantu batazi Nyanzarake naje yari kya mbere ndaciye. Alors special ko numvumenga na hantu numva kenshi mugabo ntazi ngo hasa gute, byari bitesa kuhaca basi kuharengana basi ntabone ingene hameze na gatoya, kubera ko twaciye ku mupaka w'Imakamba, donc twategezwa guca Inyanzarake. Muri Jeux Olympiques 2024. Jeux Olympiques 2024 pour France. Bon. Para começar a raça. Match na reserve. Mula, say hi. Okay, that's all.
uko twashitse Kigoma Jacobson Beach ahantu twari tugiye kugirira camping ahantu House of Influencers yarigiye kubera pendant une semaine. Alors hari mwijoro après hari mwishamba hari hateye ubwoba kubera ko twari twamenyereye ariko bien sûr jewe ndi mwamba w'inzu ntabwo w'ibikoko jewe kintu cambere ninya umuntu akana ibikoko. Alors nje nabara ubwoba abandi bakobwa sio twari turi kumwe ko baza bakobwa turafise ubwoba turatinya mugabo fare ko habaho mwamba w'inzu mama peshi azara bamara ubwoba. Alors reka ndaberekere nyine uko niko aventure yacu yatangiye mwijoro ngira ndabereke muze mugirene aventure na twebwe twararyohewe twarariye twaranyweye twaratamvye mugabo plus important twarize twarigishanije nibaza ko ari nayo but objectif ya mbere yari yadutwaye muri Tanzania. Reka ndabereke rero ingene vyatanguye. Atris dufungura ahantu hatese. Muri ahantu hatese. Nahanye muri aha. Ozi uri mu makina nawe Ni mwoze. Okay, let me show you my space. Okay, open it. Open it. Oh, no, Go the other way around. it's not your room. Jami, Niki. Hello friends, ça va? Hi, Mola. Voilà, uku niko House of Influencers yatanguye Kigoma muri Jacobson Beach. Alors twari mwishamba rimwe canke muri muhantu hamwe mugabo turi mu mazu atandukanye. Le matin twara decida inzu duhuriramo kubera ko twari benshi twari equipe y'abantu 17 harimo les 10 influenceurs hamwe na equipe ya Yaga y'abantu 7. Ari twari tugiye ku nzu yitwa dayibagiye ariko hari haraye ba Jami naba Mr Tubanenetse niho twafatiye tudejene umunsi wa mbere osi niho activité y'umunsi wa mbere yabereye. Je vais essayer kubereka activité twagize mugabo apana yose kora ko yari aventure y'imisi 5 bidashaka gukunda ko ndahisha muri vlog y'iminota 40 mais ibiri essentiel muzobibona sivyo. Alors it was very fun, vibe yari tesa abantu bose batwaye turi kumwe bari batovye bari bafise vibe positive. Reka ndabereka ingene umunsi wa mbere wagenze. Who are the influencers? You and you and you and you. Yes, and thank you. Kumwandika amazina yanyu here and here Nah, and here and here. amazina yacu yazi. Wewe namaze kuyandika. Wa muri tumaze kutishinga. Thank you very much. Nansi no April. Unanipenda? Sana. Ni aje. Isaidie sasa kuandika huko mkarari sana. Lazima nikuweke hapa mbani. Kwanza gasa safu. Alors kono kumuraraba iyi vlog mugeze kuri party jewe nkunda a chaque fois ndavya ama video naho mba ndije nyine ndatwenga nk'ikirova abantu twaturi kuri Tanzania barabizi ko ninze gusanga navyumvira nasanga ndikunda twenga. Aha twari baduhaye challenge, team yaga duhaye challenge comme toi wa influenceur 10 kandi twese turi créateur de contenu fallait ko tu créer ma contenu ari original kandi ari créatif bacha batugarura mu ma team abiri, team A team B kugira ngo tugende kondera rero mwishamba ama content. Alors ibintu vyadushikiye mwingeshamba ngo turiko turondera ama content ndivyo ryadabereke. Je vais vous expliquer après muga muraza gutwenga mupfe. Oya nuyihe ngwiki ndeka afata video ingo rero ngaho ingo tugira akazingi izi imbere yacu
aha ingo tugira ingo tuyihagatire ingo tuyihagatire ingo rero tuyihagatire nimuze ngaha gute turi ngaha turabe kamera twe shiranga nigenda nirabakurikiye telefone yanjye Alors bari baduha ama challenge yanditse kandi tutegeze kuyakora uko nyene bayanditse. Aha ubwa mbere batugiye turondere ifoto canke video turi kumwe twifotozanyeje na zebra. Yo mwe barabazi kubona zebra nayo murabona. Donc ntimuzi si iri iteye ubwoba cyangwa idateye ubwoba. Alors twe twaragize imana turanka iyo foto na zebra. Amatimu ya kabiri igiye kwifotozanya n'irya zebra yashavuye ibirutseko idusanga twibere two turafata video n'inkende yindi ya kabiri iza kuduseka. Aga telefone kanje ko gafata video yindi ngo two dufata ngoma video ngo n'inkende kari kagira gahahonere. Alors reka ndabereka nyene byagenze kugira ngo abano bantu batimbe badushukimurire ko zebra. Oh my god, darushe ingo. Rega usar quali ngamatia jiu. Chinga jiu. Hapo. Ndio yariko nafanya. Hapo ndio na kakimbizi. Oya reka. Jina nani? Ndino. Baje ni position. Okay. Sasa wana itana na yo. Ya kwiruka manja. Dore hagarara. Hozi nimuze ndabereke nimuze hozi nimuze twirina niyo contenir creative. Okay, gira selfie. Ingo Gira selfie. ingo izinga niyo contenir creative uri he none muri he Liga. nimuze twiruke none niyo contenir Tu dans quelle direction? Man mwa mko mragotwa ndaki nimuze none ingo Tu dans quelle direction? Ni wirukire hakuvuga kila action. sawa fata telefone none fata telefone mbona ngo hano Erawa. bro mwe mko mraburi Kosi ni munzi. Ndio twalimuza wewe. Ingo. Bona. Telefone muyikurikire ba. Zana ndayifata. Telefone muyikurikire. Trigo. Pagi. Ego. Vai mwe keri. Ntiwiruke kandi. Yiruka nabi yo kwiruka kandi. Nimuze none. Baje trigo. Oya reka. Twiruke kidukurikira. Uravyirukisa abana bakurindiriye muhira. Twiruke. Utakwiruka. Tugende. Oya nta nakimwe ni dino. Easy. Alors iyi video ndatwenga buri gihe uko ndayiravye pani muri ko murabona y'inkende iyivuyemo. Alors je vous explique un peu. Iyi video yayo ngabonye hano feedback akavuga ngo nta na kimwe hari umphotographe yaduciye kuyiruka. Le photographe en soi ni Gaël abantu bamuzi baramutse ko atakugereza mu mutwe yarasatse. Normalement yarafise akazi ko gufata amafoto kama activité tuko turakora kuntu tuko turakaya ama content. Mais yabonye twirutse twaje kwipanga tugatwira kugira ngo zebra idukurikire hanyuma mfata video afate video. And then le photographe parce que yarafise ubwoba ngira bugeze mu mutwe yabonye twirutse zebra na Erika twirukako yaduciye ko guruca ngira ngo n'umuntu ngira ngo wamenga Erika hungura upfu yarirutse avuga ati uyu ari mu biki mu bisanzwe naratukwenze gushika naho impemuze aho gucika ndakora mosozi mbonye ukuntu Gaël yirutse atazi ikintu kimwe cyo kiriruka atazi impamvu twirutse.
Alors ndabibasiguriye kugira ngo muyitahure kuko barayisize kuri yaga dernièrement abantu barashoye kumuhoma kuko nari karirukagaye mugabo si mwari kuba munzira rezo y'impamvu yiruse mwari gutwenga gushika naho ngira namusi zakoroka. Alors reka tubandanya n'ama content yacu turafata video originale hamwe n'inkende zaba ngaho nye muri iyo forêt. Nubwo ko hari forêt mugabo ari kuri plage ya Tanganyika. Hari twari duheje tugiye gucreate ama content. Twari dusanga content menshi afa turi sanse gucreate kugira ngo tushobe gutsinda timu yindi fare ko dutanta gukora ikintu kiri creative kandi kiri aussi I mean twiyumvire ko imitwe itanu y'aba creator igiye hamwe mva ko bacha bakira ikintu ciza. Akaba turaririmbira abana bazungu bari biziye muri camping kujya show kujya vacances twaririmbira sagamba Burundi twaririmba nabi udashobotse. Saga Burundi. We went back to Switzerland and now we are here for vacation. Okay, are you enjoying here? Are you enjoying the animals? We enjoy very much. For how long will you stay in Kigoma? 1 week. Only 1 week. It's gonna be better. We'll be in the same place for 1 week. One more information. The same Tanganyika you see here, we have the same in our country. Yes. Tanganyika. We have the same. How to swim? Huh? You know to swim? Yes. So, and what do you now? You're all influencers. Yes. Yes, sir. So, all of you have your own account, or Exactly. For now, we are working as a team. We have it. but now you work. Yeah, as we a are working team. as a team. Well, For this, each of us has his own account. And do you live from that? yes. Oh, really? Yeah. 1, 2, 3. Amahoro. Okay. Amahoro. Okay. 1, 2, 3. Amahoro. Thank you so much. Thank you, sir. Chitangura kuzihagira igiye ukora tucakira niyo mpamvu byaje ko dufata ifoto kubera ko twagenda kwifotoza igakigira uko tucakira rero mu nyuma turayitiye Nimwayichore. aho yiruka ikibiruka Nimwayichore. Mwari kwichorera. donc mwebwe ntibara turayibura Turayegereza bayisuguma gutya. Barekera video. Bayisuguma kuriya. Bon, Jina yakayisigura impamvu batsinzwe ariko nyene mwatsinzwe Jina ba mwatsinzwe. Bon, alors iyi gare activité kugira tushe gucangamuka tubanze tumenyere iki banza tugiye gukoreramwo hanyuma après habeho ibiyago harabayeho ibiyago hagati yacu sinashoboye gufata byose kwa narabasigura ko ntaye gushaka kubikombina muri vlog imwe ariko narafashe gato akantu gato ya feedback niko muza kumva Ko bimeze uko nandi bwateko why not nandi ntabikora cyasanga sur la scène musicale iwacu hariho manque ya communication hagati y'aba DJ n'aba artiste baririmba harabana ama conflit menshi mugabo au final ikintu twatawe nuko turakeneraniye tumaze kwa dukeneraniye rero je ndabona idea yo gukora mix yitwa Buddha Vibes l'idée yari iki no gupromoting umuziki wacu biciye muri iyo mix nyene bivana umwanya ugeze sasa rero nani nacinguma niyo matare bwa ati nta gutakaza aho umwanya ugeze ugumura abandi bakora iki why afise audience yakoza akantu k'uburofa ukisa k'uburofa mugabo kuri audience yose akantu k'uburofa namba aho rero cyantangura gukoresha rero ama platform nanje nk'umuntu mu content creator kuko na afise objectif yo gupromoting uwo muziki sio tumuziki nkunda ariko ndaraba ati okay gukora mix biraryoshe c'est bon mugabo est nta kindi kintu cyoherekeza kugira ngo abantu babikunde gusumba ni gute no shobora kuronka attention yabo atari juste mix kuko mix marisa isaha yose ni c'est trop long naca ntangura rero kuyumvira Oscar mu bantu bakunda kumbwira ati wowe uri mu biki gerageza nawe ugira kuko we nabona umengo yakarinjiza amafaranga menshi akacabona umengo je ndiko ndasamara ko nanje nanifise potentiel yo gukora nk'ivyakora n'ubu ndacayifise n'ibirahinduka cyangwa rero kuza ndakora iki ama content ndibuka ko yagumambwira telefone ufise rabugure telefone nziza bo ari muri benshi babimbariye so ndagira iPhone ndagura telefone cyangwa rero kuza ndakrema ama content no musanze ndi kuri TikTok nibaza ko mu ba DJ dufise mu Burundi bijanye bafise abantu benshi singaya namwe mugabo muri domaine yanje nije ndi wa mbere ntangura gukrema content ngana niki na hano sanzwe nkorera ndafata telefone nkayishira imbere yanje ndiko ndavuza indirimbo nkayiryohererwa kuko
hariyo video hari indirimbo nagenda kunda bivanye na apana ko indirimbo nayikunze ugasanga indirimbo nayo nakunze mugabo bivanye na challenge umuntu yakoze nkaca ndayikunda sidiyangize ko influence kubera yuko yayifirinze uko yayifiringa arabi transmitter mugati why not nanje ntobikoresha muri objectif zanje zo gupromoting umuziki nkunda n'umuziki wacu wiwanje canke n'uwabandi cyane ngo rero kubikora kuri TikTok jere ndi active cyane kuri TikTok no kuri Twitter that's why ndi kuri Twitter nibwira ngo nerekana ba artiste turahari turafise ukuntu dufonctiona mugomba juste kubitahura mwege cyatse kuvuga iyo category y'abantu bari kuri Twitter uko bari kuri Twitter so buri réseaux sociaux afise audience ya so nagiye kuri Twitter ko rambona ko aba artiste muri rusange turi active cyane jako ngerageza kuvugana n'abantu sometimes ndiduma mu bitandaba sometimes ndahari n'abantu bidakenewe ni juste kugira ngo tube babone ko aba artiste turahari turi présent no kuri iyo platform nuko tuyibaki ama TikTok nayo nuko nabonye mengo ibintu biranyaruka TikTok ushatse kugira ikijuju izo kugira ikijuju mugabo ushatse ko nawe ushatse kugira ama platform yo kwiga uriga kuko umubona umuntu wese ukuntu akora utuntu twiwe Istanbul Ozi peu importe nimba ari contenu iwe iri original canke nimba ari yasubiramwo toujours abarimo kakano ka creativity donc les TikTok ndiko cyane Facebook nayo iriyo kwera ko umuziki wacu ahanini audience nini iri kuri Facebook niyo yo bisigura neza that's why ngumiza ikirenge sino ahanini je ndi kuri TikTok hamwe no kuri Twitter Instagram niyo kugara yabasiri mu bisanzwe donc majambo make yo nibyo ariko yakano kari important agomba gupreciser nuko natangwe muri 2012 c'est-à-dire iyo nza kugira ikintu cyatumye ntakora ama video cyane cyane ntakora ama content cyane nanifite cyitwazo cyuko nagira telefone nziza nagira kamera yara ama excuse no musi nabitabura ko ama excuse yenda bitangura hakiri kare peu importe materiel narifise no musi nibaza ko mbanda barusha mwese followers so kwiyemera muganda bisko mbanda barusha mwese ariko nabitanguye ntebye kubera nafise ama excuse ico byanyigije nuko ubu any idea mbafise Don't budget ntaronka budget nzoyikora uko ndavyumva nivyo mfise mafu homba homboka ninde biraje hama influencer nagiye kona ko ibintu byo influencer nagiye kona ko ari dili kuko à la base biraturyohera mugabo si igomba kuba income yes en gros kwari kuvuga icatumye tuza gukora ku marezo sociaux l'impact n'ikintu bien sûr byo tumarira mu buzima kwa dufise ama platform. Hi baby, how are you? Oh no ninjire anjindire kumanga hii naweza ingia hapa ndio nataka majani kuna majani hapa nataka ingia ndio sasa mimi nilikuwa nataka kutoka bacimbwa mu kirundi ngo camwisha mutazi ukazimira bansize ngiyo aho abandi bari and sinzi exactement aho nca sinzi niba ndi buce muri iri barabara canke aka shortcut canke iyi Imana yonyene ngira ibintu by'abantu nyene bo mwishamba yapfe kugenda ninazimira ntakundi kirancenga handabi ajya sanze atariho abandanyije n'akayira k'imbere ndabe ko ndaharonka nibaza ko ndahatoye ako sha abantu sinzi byagenze ngo bagire idea kunsiga nanya babona I guess it's here shortcut to shamba ahantu ndiko ndaca jenyene mu ishamba hagati ndahatoye naciye mu musozi nuko kwimara abandi baciye harya mwibarabara ubundi mu aventure yose papa kumza muri bagira abantu bameze nk'abasazi twadufite simbizi mu bakobwa jina duserukira hariho umuntu witwa Angelo yakoma induru ngira ngo gushika mwese muzanzamutse hariho photographe Gael mana yanje nakwije neza hariho muri mujo ebana faka mujo n'uyu yahagararanye naje n'abakubarene na kumodoka njo uyu mujo munamubona mujo abantu nk'aba baragiye kubera ko batuma mutaba bored muri aventure canke mu ma voyage ca biryoha ikore ku giti yewe ni shangoye
barakubeshe umugabo wawe kenyera igitenge cyandare ikore ku giti yewe cyangwa ntibigesha nawe kumva indirimbo z'iwanyu muri mu mahanga erega twa turi mu mahanga kwani twa turi mu Burundi même si ari ku mupaka w'u Burundi mugabo nyene ni mu mahanga ni mu kindi gihugu byari bitesa twagiye mu kabari gufungura cyashamo indirimbo z'abarundi byari bitovye mes amis iyi ni inka mu yindi kala iyo ni inka mu yindi kala kugutwi hagati indani mu gutwi it's gonna be better indani mu gutwi ntiyabishe wagira foto ntiyabishe gukora ifoto uzobukoze ntariruka nuwiruka mera nk'utambuka akakukurikire bukebuke mutambuke oya iyo dusefu ni nka peshirega bon iyi zebra yitwa Zebrastian jewe à la base twari twabaye abashu ariko après maze kumenya histoire yayo naciye ndayibwira Zebrastian hapana usinizowe imwe kuzurirerembuza amaso mbonye uzurigira gentil mbonye oya bihagarare nakuvumbuye yo finalement iriya nkiye we iryamire mazi we musheri wawe zitubise baby Sebastian none yikatire aya kadogo ngaha abirefu none turasubiye inyuma vya vrai none tugiye gute ko umusheri wawe zinashaka kutubisa mu mahoro n'ishamba giye wari wenyene abonye turakisona nko kumenya iri gushaje murayo kabo nabe yafite amatara igira igende iri gushaje nyene witera ubwo bakanje ntabwo amatara agira igende amalio muri savane yo ijya nka buffet facile fije bashira babaje muri kongereza gahinda vrema erega ozi yavuze ngo c'est depression urumva no prince ihohote ntitira kacina zebra witira makaxo ikigira chayiruka bebe Sebastian natwe kugira ntugire ikibazo bye 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 bebe mugabo wihenduye igonga bebe uyo gukubita ikrane rero shaka wagikore yashaka affection sana cyane yashaka urukundo gusa yararubuze erigirije oyaye murazaye munsi turajanye radukurikiye turajanye tunaenda pamoja tunaenda Sebastian baby hiyo rero ikubonye wewe Suso no ako mwumva ukuntu hano abantu boga ahantu kuri Jacobson bazi kwicuruza ahantu uharavye canke uhidoke masoko zangwa amazebra menshi me hari zebra imwe yonyene alors reka ndababwire histoire ya Zebrastian kugira mwumve impamvu yasigaye ngaho ari yonyene histoire ya Zebrastian sheri wanje irya zebra urumva aha quelque part hayi imbere hariho iyindi natwe ari yindi handi hantu abantu baza gutembera ari bahitwa gute ndavyibuka neza batubwiye ko iyo hantu hari amazebra y'ingabo urumva kandi ngo harashushe rero izo ngabo zahora zivayo kubera zihunze ubushuhe zikazino kandi ikindi naco ntizari iyo afite zijana no zaza zihunze joto avuze joto ubushuhe cyasanga ngaha Zebrastian yarafise mama wiwe urumva yarakiri muto afite n'abashikiye bakuze bageze kurongorwa uravyumva hanyuma zari zarabuze abagabo cyazibona izo zebra zindi zije kuhunga ubushuhe zazindi zingoreze ngaha mama Zebrastian nabashikiriyeho hewe cyatkurikira abagabo cyazigara dukanye n'izo ngabo zisubiye aho handi n'abahitwa Peterson ntumbaze ngene nkitwa
Heho kuva ico gihe abanye nimba bari barasamaye ntavyonze ntibarazi haize ngo twaza ngo zaragiye rero uko Zebrastin yasigaye wenyene kura ko yarakiriye muto ntabwagere ko arondera umugore ngo atenda abashiki biwe urumva rero amaze twaza ari wenyene rero ubu ngafite depression kubera ko wabonye ko aguma ari en érection kora ko ashaka umugore barabibana bage batabwo atutiya buruma tutunaona hapa iko pekee rero ngo umisi heza yari ashavuye yaramaze imisi afise ingeso mbi yo gufata ku nguvu abakobwa you mean umuntu umukobwa w'umuntu je nayo mubajene byagenda gutubwira ngo izebra yumva shaka gufata umukobwa ku nguvu urumva ufite ngo gemunwa wayo ngo kuda kuntu nyene yigira gentil nakunda yikora mu gutwi gaca yigira umwana mwiza yari target yarigira umwana mwiza hama gaca gukutujya mu ngo hasi bigaca mfata amaguru ngo ikayegeranya yakukubita ujya munwa idido umunwa ari wakucikuza ibiza kugira ngo ntuveyo Jean Haji nko kugufata mwizosi bagaca gutabara rero sino ntari kubura umuntu avyara umwana mwiza rero bavuze basi afise irungo ngo maze hajya ahantu turi kare yatuzibiye yanse babonye hajya ku modoka ubundi turi kumwe yatuzibiye arakurengana kubereka yabonye nk'abakobwa indani bige mutamaza ubwiye ngo akiwana wana wake anajiregesha anajifanya hivi kumbe anataka bibi rero moi je compatis avec Zebrastin sawa iya histoire duhejeje kubwirwa na Ozi Sheri wanje Zebrastin arambabaje inyuma yo kumva histoire ya Zebrastin nace ntangura kwereka ndayisonera ahiciye nca handi If you don't love me go away nari nababwire babasazi ngaha bari bakoranye uretse ko hari hagiyemo na Jamila Fibait kandi bobo bafise ubwenge nukuri aba bantu baraturyohereje urugendo basike ahantu hose twari turi hari vibe itovye iri positive kubwo nibaza ahigiye twabwatse bano hano baratwirukana kubera ko hari induru zacu imiziki twari imiziki hanyuma team vibe gacitanga show hagasha Hapa kuna mlima mkubwa sana ikintu kiri important wabwira cyaryoheje ni aventure nuko atama connection yarahari des fois ni byiza kuja hana ta connection ariko ushobora kuba concentre ku kintu uri kurakora ijana kwijana hari connection yonyene kurinkangira message iri important naho nyene kora yari nabi wasanga ama telefone twayabitse kugira ngo twiconcentre seulement kuri aventure. Hi Zebrastin, shaka Kelina. Amusi meza. Yo urakoroka. Ndabira bangu nasoni. Good morning, good morning. Good morning.
No musi murahinduye. Bonjour, bonjour. Hello to the camera. Hi to Hakuna maji ya kuchoma. Mama please. Upuchuri. Baca umugani mu kirundi ngo akanyoni katagurutse ntikamenye iyo bweze. Aha nk'uko mubibona twari tugiye kuvisita musée ya Kigoma, twari bakitubwira twari tuzi ko tugiye kuraba musée nyene ituvye iriho vyiza, mugabo ngira ntange message surtout ku bantu hatijo tourisme ngaha mu Burundi. Iyi musée murabona ukuntu yubatse neza, nukuri yubatse neza, amatora atari clean, asa neza, ariko winjiyeyo nukuri nta bintu bizima birimwo. Bavuga ngo biri historique cyangwa bavuga ngo abantu ngo bagiye kuraba muri musée ngo baryohewe. Ugiye kugeranya na musée y'Igitega yiwacu ucumaramara. Ariko ni ikintu nibaza ko twokwigira kuri Tanzania canke kuri iyo musée, même si bafise ibintu bikeya baragerageje kubiha agaciro, baragerageza kubigira nkaho menga ni ibintu biri grandiose. Deja ngaho nyine ahantu ngo hari ngo hahuriye ngo Livingstone ngo na Stanley. Umva deja je n'abayisa y'abakoroni baje kudukoroniza nta interesse. Ariko ikintu cangyoheye n'ukuntu ils ont su aménager aho hantu, baraha agaciro, abantu baraza bakahara bakariha amafaranga, bakababwira n'ama histoire Livingstone ni urofa, abantu bakumviza bakariha amafaranga kandi ata bintu bizima abantu bahakuye. Par contre musée yacu y'Igitega ni musée iri très riche, ni musée irimwo ibintu vya historique vyinshi, amabuye ya kera, amafaranga ya kera, abantu ba histoire y'abarundi ba kera. Urumva ni ibintu numva vyiza ngira kushaka ibyo twabonye ngaha anya. Ariko problème musée yacu y'Igitega ukuntu yubatse vraiment, nibaza ko bake kuvyiga bakaraba ukuntu bayamenaje bakayubaka neza ku buryo igira agaciro nayo ikinjiza amafaranga nkuko abo ibintu biri ngaha muri iyi musée. Ndabira naragerageza ndafata ama image yose kugira ngo basi ndabereke ibintu biri muri iyo musée, nivyo nta bindi bintu bihari. Ubwo bukono butatu nimbari ni n'aya mafoto mubona ngaha y'ibigazi, kandi dufise ibigazi, hariho ngo n'utuntu tw'udufuni. Muri musée y'Igitega hariho n'ugwembe abarundi bakera bakoresha, ariko ngaha rien du tout. Mbega raba iminzu yabo ukuntu ari nziza, raba inzu yabo ukuntu iri bien aménagée, ama toilette yabo asa neza. Toilette z'Igitega nagerageje kuja kuyiraba, n'umugide yaciye ambwira ngo ntuje niba wikunda, ariko kandi hari ahantu harakwiye ebana kuba très aménagé. Narinzi ko ibinzo bivuganisha vuga Imana ishobora kutasha vumfise, ariko nizere ko abantu baje tourisme mu Burundi bakwiye kuraba ukuntu bibanza nyine vyiratiro babigira, babiha agaciro kugira ngo bizana amahera y'agaciro. Ngayo nguko yere niyo quartier iyo musée ari irimwo. Bon voilà, Kigoma hari Tanganyika, murabitwa no mu Burundi hari Tanganyika. Ngiye kuri aya mazi kuntu twagiye tukoga aya mazi shinira kuki tutanswaga amazi yatanganyika iwacu. Barundi kazi foko dukunda ivy'iwacu. Ngayo nguko ko avantage yacu ya Kigoma yagenze, twarariye inyama, twaratamvye, twaregishanije, hari vibe iri positive. Nzogira video yindi ya kabiri kugira ngo ndababwire rero ampe ivyo twize. Iyi video yari enjoyment, mugabo aventure ntiyari enjoyment gusa, harimo n'ibintu biri très sérieux twaganire ko hagati yacu nk'aba influencers tugiye gukorera ko kugira ngo ama platform yacu atanga ama message mazima yigisha abantu, osi anadutunge kubera ko mu bindi bihugu aba influencers baronka amafaranga menshi cyane biciye ku ma platform yabo. Natwe gwa twari turi kumwe twavuye ngo twiyemeje ko ama platform yacu tugiye tuza turabyaza umusaruro mugabo kandi tuyacisha ko de message zubaka atari zo gusamburana hagati yacu kandi no gushigikirana. Voilà, nko mubibona bien sûr Angelo yabari wa muntu aguma duha vibe turushe gato kubera ibiyago vya biri sérieux, yaca haguruka n'umuziki wiwe akaba aca tutambira kugira ngo ntidusinzire.
Beba shanda mutore, akizimana kangoresha mgore. Siti yangu fasha kumachekera. Captain chanda besha kundijenera. Teni frena, acelera. Nyumba yako kumungenera. Karibu. Muragale, Bisaba kuwa muzika, miliprovis, agatekbize. Nagotani faranga. Umandi kuchikushika kumano. Yokobali yoshiki kontana mo. Mon ami Jésus, papa et maman, toute la famille. Et mon ami Jésus, papa et maman, toute la famille. Mkamate bisous. Muri bombone après Juja. Après Juja. Après Juja. Ah, mujo, mori. Mujo mori senga. Nadu senga mugara du. Ushoboye gushora gushika ukamushika yuko bari hari umufina mwiza wa ukamushima yuko avuye mwiza gushima amahoro Yesu Kristo. Amen. Sebastian. Tumgeze zebra kwa tumgeze. Ego fatu musade tumgeze. Zebra bye. Zebra. Zebra baby. Nikala kabichi tu. Ei, hoje que tem que Kanini. Kabichi. Assim, aqui. I can say hi to the tree. Hi. Hi very much. God's connection. Witeka nje imbere yawe nciye bugufi. Mfite byinshi byo kukubwira ariko reka mpite mu kimwe. Suko amarira yashize, suko ibibazo birangiye, n'umutima Sigaye mana yacu siba yari sidagoni ibesha That's the rest of my life. Mujondo. Fala mtu. Achana na mimi mama Mujo. Mama Mujo. Mujondo. Mama Mujo. Mujondo. Mujo. Alors les amis, thank you for watching my vlog. Uku niko twatashe mu Burundi iwacu. Murabizi ko nashikiye mu bitaro ariko imashimye ko nakize, sino nimwaye kuzopfa mubonye iyi vlog. Alors, dusire muri vlog ya kabiri ndababwira ivyo twize n'ivyo n'ivyo twiyemeje gukora tuzokora muri kazoza. Bye bye, bisous.